hanyuma bigaruka ku iki gikombe mubona mfise ngaho. Iki ni cy'amateka ukuri igihe ndayitsindira ntasinziriye musi ijoro ryose ntasinziriye kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi, byansaba kwihangana kwinshi, byansaba kwizera kuhanitse. Ndayitsindira ndaryoherwa, abantu bose baratangara, ariko navuga nti ntutangare, yari jewe nariko ndabitegura. Nandika amateka adasanzwe ku isi yako mondial kuri 2000 metero. Ubu ni jewe baswa umwanya unyaruka ku isi ku birometero 2000, iminota 5 n'amasegonda 20 na rimwe nakoreye muri entraînement ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndakora competition local national nachemba nari wa mbere, narakoze cross country naho ngire 10,000 nabaye uwa mbere. Ntegura Jeux Olympiques rero. Jeux Olympiques Covid yacize. Covid bavuga yuko jewe nikiza kibangamiye isi, ariko jewe novuga yuko Covid yarampitanirije kuko naciye ndo umwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire, kandi ko nabikoze. Naciye ngaho Bujumbura nahamaze umwaka kuko sinashobora kuvoyaja. Abantu barabonye amafoto yanje atandukanye ndiko ndakora ama entraînement, bakabona ingene ngana, barabaza mbe Francine aragwaye kada Francine arakomeye. Ngira n'Imana bica bigenda neza. Mu kwezi dutegura Jeux Olympiques Tokyo 2020 nshinza kurondera qualification mu kwezi kwa gatanu zari tariki 22 sinuki tariki ni komisiyo nakoreye mu gihugu ca Espagne na Guadalajara. Nakoze ibirometero 5, naciye mba uwa gatatu. Mugabo naringiye kwiga sinabaye wa gatatu kubera ibyo nashaka. Baransabye abategura competition ti Francine, we dushaka yuko ufasha abafise umwanya bashaka kurondeza muri 15. Naciye aribo ufasha, naciye mba uwa gatatu. Nkora iminota 15 n'amasegonda 12. Iyo yari record nationale au niveau international. Nchambura amasegonde 2. Mugabo nayabuze ndabishaka kuko nashaka gutangura kwiga ikibuga menye ritme. Ncangenda mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal. Ngiye kuvuga ati ngiye gushiraho umwanya wa minimum wa Jeux Olympiques. Naciye nkora 14:54. Ndonka minimum ya Jeux Olympiques. Ndategura neza. Ndonka motivation. Sinahereje ngaho umumanaje wanje yacansabira kuja gukora competition mu batlete muri Ethiopia bariko baja muri Jeux Olympiques. Naciye ngenda nkora 10,000. Nkora 31 secondes n'amasegonda 8 secondes 31 minutes 8 secondes. Ndonka minima kuri 10,000. Abantu bose baratangaye ati ibi ni biki. Naje ku mutima ati narabiteguye. Ndavuga nti ngomba rero kuri Jeux Olympiques. Twagiye muri Jeux Olympiques nagiye mfise ishaka. Intego yari ntiyahinduka, yari yo gutsinda, yari yo kuzana undi mudare, ariko siko byagenze. Naciye mpura n'ubwanwa kandi karamana kuko naragenda akora qualification ndyohewe. Umwanya wamaze rumara ngiye gutanga interview bacamura ngo be France wa Amerika abaye disqualified. Ibyo ntibiki byabaye, ibyo ntibiba. Icyategerezwa kuko nari ndakicaca kikurikira kwakoza kuraba ikosa nakoze canke nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira.
naciye niruka muri centre de formation inca ndababaza uko nashika umwanya isaha utarahera niho nari mfise kugira amarevendication yose ashoboka. Inca je ndabizi kurikira ca nandikira chef wa mission w'Uburundi ndamwandikira ati muri hehe muze mwofashe kuko jewe ntabyo noshobora nimwe mu bishobora mwenyine. Ico gihe message ntiyayibonye ariko niho yarari naciye umumanager wanje mu nyuma aca arabona nizga maro yitwa Ramos uti Francine yagize ibibazo yaciye asanga aho yaciye aza aca arasanga ca ndamurungika kuraba ati genda ndabire ikosa nakoze kuko je nta kosa nari nakoze. Caragenda acaragaruka acarambwira ati nta kosa je nabonye ryabaye. Nca ndavuga nti ntegeza kubona la video moi-même ni jewe ndi mu bihe bitoroshe. Ico gihe ntibankundiye bace banyankira mugabo wari kumfasha yari chef wa mission aho urumva nateza gutakamba nakambira wari wese mbona yoshobora kumfasha. Naciye nandikira mo manager uti ingo nawe ati Francine ntibikunda jewe nta badge mfise badge ya Uganda tuje fa mission wari ati namuvuze uti ndagusabye uti ngo aca we warani araza samba y'u Burundi kuko ari hajya nk'udukorana yaciyaza arabaza ati Francine mu mwereke video batangwa baratwankira ati ntibikunda icyo mukora icyo bita attesta kuko contesta ikosa kunda decision ya jury yafashe yuko bakudisqualify nta kintu ari gukora naca amahigo yanje kubandanya competition yaciye hagarara turavaho twavuye nka minwi na coach Alois Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye mbabaye ndabura icyo mvuga. Bukeye chef wa mission yaraje mu chambre arambwira yuko dufise akanama ku byaraye bibaye dushaka ko tubiganirako. Nabaye umwana mwiza abasportif ni dukara. Ico gihe nari mushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki. Baciye badukoranya delegation L3 baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo. Bukeye ndavuga ati ubu nawe tubwira iki ntaco twohindurako decision yarafashwe mugabo twabwiye ukuri. Mugabo icyambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri sivyo mwege muzi abajournaliste sivyo mwege muzi mwebwe muzi ibyo bibaza ko ari ukuri mugabo gutari ukuri. Ibi ndiko ndavuga ni jewe inzi ukuri ndabwiye ukuri kuvuga yuko kuri 100% jewe abajournaliste bo ngaho Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru zo kuri zitarukuri n'amateleviziyo kuko nabo ibintu byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo social havuga nti ubu n'ubuzima bundi. Nta mu journaliste yari ku kibuga aho komisiyo zabereye nta televiziyo y'abanyamahanga yari mu kibuga aho jeze mwe zabereye azoba ko Francine yarafise ikosa kuko jewe narabonye ka video abajournaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mu kuja mu ikosa bavuga ari ryo twari kuri gram abandanye nkuko n'abandi bose bakora ikosa
cyangwa bakarikora ikosa bakahovandika bakabandanya competition. Aho nabaye nabaye umwamikazi, kuko iyo nakorewe ikosa nari gukora ikosa benshi twari gusanga competition zose twaguye hasi, mugabo nabaye gentleman hama ndatakaza balance, arivyo bavuga yuko narenze ku murongo. Nta murongo narenze, nuko byagenze ibya Tokyo nuko novuga. Hanyuma gusozera novuga gushimira abantu kuba shite ngaha. Hari umuntu yambwiye ati nkayibyara koko. Bwa mbere nobona gushimira umubyeyi wanje, jewe nagenda hura n'abantu batandukanye baramfasha guhera nahereye mu Ruyigi gushika ngari Bujumbura. Uko nagenda tera intambwe nagiye nhura n'abateye intambwe nanje ndonka ibimfasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha iburyo bwanje kwa Muvuduka Kwizera yaragize uruhare runini, kuko yatategura association y'amabu jewe simba ningaha imbere yanyu sinari kuboneka. Umumenyereza w'inzego z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Acambere umuvyeyi aratangura anyigisha, twaje ahantu henshi anyigisha ibintu by'ubuzima. None ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete, natangiye kumenya FC w'amahoro, Olympien, Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012, baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma hari abantu bagiye baramfasha, novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye, abafisa police, ubwo je yaraza kuntera intege akabona amafaranga ashaka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane cyane. Hamana ndahura na honorable Gabriel Ndoricima ataratangura nawe nyene yarafashije, atarandihira amatike yo kuza muri Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Ahi Bujumbura ni benshi novuga, hariho abantu bambere mu muryango abantunze, hariho umuntu yitwa Manenge Patrice, ntawe nzi vraiment ntiyaranze, ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarabwinze kuba iwabo, baramfashe nk'umwana wabo batanzi nari ntabazi, barampaye indaro ndashika kure, nakora ama competition mvuye ruguru Bujumbura ko nta muryango w'amaraso ngari Bujumbura jina n'imvisi. Hariho umuntu yitwa Ntamvukiye Renova, niwe muntu yasabiye ishure kuza ngari Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Hariho uwundi novuga yitwa Frederic Marusa Frederic. Uyu aho niga kuri Skepers bari bazi kimodoka giramwe yatwara ico gihe NSS, bari bazi ko ari yanje yamitana imba kuri pa aho nashikiye ico gihe mbiye muri Jeux Olympiques aho nari nashikiye ntamaze umwaka imbere y'ukomeza amashuri yisumbuye mu gisata ca scientific B. Uwo nawe nyene ndamushimiye gose. Hariho uwundi muntu yapfuye yitwa Colonel Darius, nawe nyene narabayiwe yaramfashije gose. Hariho uwundi muntu yitwa izina ryiwe riransize yitwa Ndizeye Eli, nawe numu Colonel yaranguriye amata abonye ndi kumwe n'uwo Colonel yitwa Darius.
hariho umundi muryango wandeze, umuryango wa Habonimana Simeo, umudamu wiwe yabyaye itangaza. Sinovuga byinshi ngaha, ariko barandeze bambera abavyeyi wa umwana umuryango. Hariho umuntu yibagiye, hariho infi mugenzi yahoze ari umwarubita, yampaye amafaranga imbere yo kuza nja muri Jeux Olympiques za 2012. Niyo muntu yatangiye kumpa nawe nyine amafaranga, yitwa Benigne, yarampaye amafaranga. Hanyuma noshimira umumanageri wanje yarafashe mu bihe bigoye bya transition. Nabwiye nti jewe mpaka jewe nigireyo nibereyo nikorere entraînement ndabe ikizovamo. Twari dukorana, niwe dukorana, ni umumanageri wanje, sponsor yanje ya Nike, n'abandi bose bafashe mu mugongo. Hariho abantu bafashe mu mugongo ntazi, ariko bose ndabibuka aho bari bariko baranyumviriza, bamenye yuko je ndabibuka. Hariho abamenyereza bo ngaha bagiye baramba hafi lokal, hariho abatrete twakoranye bo ngaha lokal, baragiye barantera intege. Nukuri iyi transition barafise uruhare runini cyane, kuko baragiye barampa ingufu. Hanyuma bigaruka ku iki gikombe mubona afise ngaha, iki ni cy'amateka. Nukuri igihe ndayitsindira ntasinziriye, musi ijoro ryose ntasinziriye, kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi, byansaba kwihangana kwinshi, byansaba kwizera kuhanitse. Ndayitsindira, ndaryoherwa, abantu bose batangara, ariko navuga nti ntutangare, yari jewe nariko ndabitegura. Nandika amateka adasanzwe ku isi yako mondial kuri 2000 m. Ubu ni jewe baswa umwanya unyaruka ku isi ku birometero 2000, iminota 5 n'amasegonda 21. Nakiranywe iteka rikomeye na leta y'u Burundi. Nagatangaza ukuntu nakiriwe, ukuntu nakiriwe n'abarundi bose, ko nabonye abarundi bose batwenga. Bijya byampaye umunezero, byampaye inguvu zidasanzwe zindi ziyongera kuzo nari mfise. Ndashimiye minicyo mukuru w'igihugu we yanteye iteka, bakanyakirana igishika n'amateka nikadasanzwe. Nibaza yuko kwishima, nibaza ndumurundi kazi, ndumurundi umwe yagiriwe bijya mwabonye. Ndabashimiye cyane. Mu ncamake ni ibyo novuga. Hanyuma nagerageje kuvuga amajambo atomoye, yumvikana, atagoye. Wakoze kuntega amatwi. Ibibazo uza kuba afise ibibazo ayibaze atumbereje ikibazo, kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana. Murakoze.